agatogwasana nk'uburenganzira bwo kuhiganwa n'umukuru w'igihugu ahari hanyuma utsinze atsinde nta ngorane. Hari umuntu mbere yigeze kuvuga ati aterega bino bibazo biri ngaha mu gihugu abantu bagoma barondeza umuti bawubura ati bazohava basanga bameze nka babandi barondera umuhoro uri mu kwaha. Hajya je no kugira yuko nukuri hamwe bomureka agashika ku butegetsi ndazi neza ko hari ikintu cyo hinduka kandi ku neza y'igihugu. Ari naco gituma je mvuga nti nkumbure abamuburagiza barabona yuko urubanza ni ruciyike aronke uburenganzira bwo kugenda kwitoza mu mahiganwa y'umukuru w'igihugu kwizina ry'umugambwe SNL ko turazi ko tuzorutsinda urubanza ni ibintu bigaragara. No kugira yuko iyo twaba twebwe iyo haba uruhande rwa Gatogwasa ruri mu ikosa rujye rubanza kwari kuba gwacitse kera abantu batinye gutsindwa ko gutsindwa bijanye na politiki burya kesho utsindwe ucugenda ukaraba aho byakugoreye ugaca usubira ugakosora mugabo kugira ngo umuntu agoma avuga ati gushika Yezu Kirisa garutse nimwe nigeze kuvuga ati abene gihugu baguma bumva ijwi ry'inkengere ya yindi nyene baca bakarambirwa bakavuga ati twari dukeneye yuko haza uyundi. Gatogwasana umuntu asenga abatabizi n'umuntu asenga cyane n'umuntu w'imvuga kuri umuntu utazobona ari kagenda mu barengo biki n'iki arafise discipline yiwe. Honorable Pamphile Marayika turaguha ikaze twongera tunagusaba uramutse abadukurikira wongero nabidondora. Murakoze cyane turamukije abako batwumviriza n'abako baturaba kumbonesha kure uko bivuze ntwa Pamphile Marayika nkaba nanatowe mu ntara ya kera ya Muyinga nkuko bivuze kandi nkaba natangwa ku mushinga amateka kuva muri 2015 gushika muri 2025 kuvuga imyaka 10 niko ndarangura amabanga abene gihugu bari bantore cyane gose. Pamphile Marayika wabaye umushinga amateka imyaka igera ku 10 wari waje uturuka mu mugambwe CNL aho renyene turashaka kumenya mbega ubu iyo bavuze CNL abarundi bumva iki? Umugambwe CNL nivyo niwo twatowemwo kuko mugabo nagomba kubanza gutandukanya gatoyi nuko muri 2015 twatowe mu runani amizero y'abarundi nabwo runani rukaba gwaje kubera ko twaratira umugambwe FNL nkuko byagenze barawutanga umugambwe uca gukira abandi hanyuma niho wararongoye umugambwe FNL Agatogwasa yaciye yiga iyindi nzira kuko hajya nushaka kubuza ukuri ko kurengana yaciye inzira y'ukuntu yo kina politike nk'uwigenga niho rero yaca yifatanya na iprona nayo nyene yarigizwe n'abigenga amashinga unani amizero abarundi tuca turitozamo hama turashaka kuba abashinga amateka mugabo muri 2020 naho hariho igikorwa cabaye cyo gushinga umugambwe wa SNL aho hari muri 2019 yego niho umugambwe wemererwa hari tariki 14 z'ukwezi kwa kabiri 2019 twagiye mu matora tumaze umwaka umwe wonyene ku rubuga ariko ncabujije yuko dushaka kuronka abashinga amateka bashika 32 n'umukenguza amateka umwe kandi murazi yuko nabo sibo twari dukwiriye murazi kuntu amatora y'amagenda mu kino gihugu cyacu mwumva amajambo bavuga ngo guhinyanyura nabo babonetse aruko habaye guhinyanyura nk'ubyo bitaba byo guhinyanyura bari kuba beshi gusumba yego ariko rero tabashe kuronka abashinga amateka 32 n'umukenguza amateka rero umugambwe CNL waje nobwa ko ari mu nzira ya FNL kuko twagumye turi babandi nyene hari abantu bakunda kuvuga ati inzoga yayindi mugabo mu icupa rishasha twagumye turi babandi iko ivyumviro ni bya bini nyene guteza imbere igihugu ntwari bereye demokrasi ishingiye ku munyagihugu ubwigenge bw'umwe n'igihugu n'agateka kazi na muntu ku munyagihugu yego nivyo byaranga hanini umugambwe SNL mu gifaransa bita Congrès National pour la Liberté yego hanyuma mwarumvise ko turabandanya mugabo hageze muri 2013 harashikiyemo byo gucanamwo hagiye murumva mugabo umukuru wacu yagumye
not president Gatogwasa yagomye adomura urutoke ku butegetsi ariko bwabikoze ni naho mwagiye mwumva ko umugambo habwiye vuye uja mu minwe y'abandi hanyuma bavuga ngo habaye ngo president umugamuze murawe mu itegeko rigenga imigambwe cyo kintu president nta namwe kiri haba mwibwiriza shingiro haba mu mateka itegeko rigenga amatora mugango president ba yego mugaho chabuje ko tubananya turi abashinga amateka mugaho twitwa abasenere kuko ntibatwirukanye mu mugambwe ko nabo bari kutwirukana mu mugambwe biratekanije ko twateza kuburana musanze bakwirukana mu mugambwe definitivement ari uko waburanye gushika aha wateze kuburana hose waharenganye ugatsindwa ngani ntitwaburanye n'ubu twacara abasenere mugabo tukavuga kuti turabasenere bayobokwa umushinga amateka Gatogwasa aho nyene tutaraja kuvyerekeye imanza z'umugambwe CNL turashaka kumenya umugambwe CNL kuva nko muri 2010 wagiye witwa amazina menshi hari habayizi Paripehutu FNL iraba FNL iraja mwugo runani wavuze uno munsi yitwa CNL hashobora kubaho na CNL nyakuri sinzi uko bizogenda none kugira mugende murahindura amazina gushika uno munsi abayoboke ba CNL ntibibacanga mbeho ho vyo babiva kuki abayoboke ntibibacanga kuko bo barazi akaranga mutima kawo ega ninka kujya gutwara umugambwe hari gusanga udatwaye abanywanyi utwaye izina gusa utwaye izina ryo mu mpapuro mugabo abanywanyi musanze nibo banyamugambwe ko nibo bene umugambwe rero abanywanyi bo mushinga amateka Gatogwasa novuga yuko nabantu banyengeterewe n'iterambere ry'igihugu iterambere rishingiye kuri bijyana babwiye iterambere ihagaze kuri demokrasi twita nkeza-buntu donc ni demokrasi ihagaze ku neza y'umwene gihugu uwo ari we wese nta nyarucari nta mutunzi nta mukene bose bateza kumva ko iyo demokrasi yabashikiriye kuko hariho demokrasi usanga umenga ihagaze ku bantu b'abatunzi gusa demokrasi ihagaze ku bantu bari mu mugambwe uri ku butegetsi gusa nk'uko umenga abandi bantu abakene abatari umugambwe uri ku butegetsi ntibakeneye demokrasi rero abo bantu baramaze kunyengeteye nico gituma naho uje ukavuga uti uyu mugambwe ndawutwaye bo baraza aho baguma nico gituma atabwoba ntaki baguma ari uko kandi n'ubu yababwiye ati ubu dufashe inzira yo kuharana ibikorwa bya politike murazi ko yahagaritse intambara ari mu rugamba rwa politike avuga ati ubu naho dufashe intumbero yo gukora ibikorwa bya politike muri ino nzira bamuyoboka baza ari isinzi kujya mwamuriko murabibona kuko iyo atari uko bajya bagiye mu matora burya bari kuronka amajwi menshi none mwana barosa ngahe uretse yuko gusa batumye akanovera ka demokrasi akanovera k'amahiganwa y'amatora kabura ugasanga amatora nta dynamisme arimwo nta abantu kamenga nta matora yabaye hace gituma ahubwo tuvuga tuti niyo bategura amatora aja mu bose hama abantu gahiganwa maze ubutsinzi agatsinda ubutsinzi naho agatsindwa agashigura intayishize mugabo amatora yabaye amatora inclusive kandi competitive none byavuye kuki kugira ngo umugambwe FNL ugenda urahindura amazina gushika kuno munsi witwa CNL murazi yuko hari abantu bakunda inzira zinyaruka hari abantu bakunda inzira zinyaruka ku buryo baraba nkumbure iby'ubutegetsi abari mu mugambwe uri ku butegetsi baba barimwo barakora canke ivyo bafise baca baza ati natwe nkumbure twofata inzira inyaruka twaca turonka nkabijya abandi bafise ugasanga rero muri organisation nk'umugambwe iyo haje nk'umuntu ababwira ati tugira uko kugira ngo duhindure ubutegetsi hanyuma duce tubaha nkumbura ibibanza hari abantu baca bafata iyo nzira vuba bakavuga ati ko batwemereye ibi reka ivyo badusabye tubikore naho rero wamumva hari abantu uzabumva ngo biyadukije ngo barakuye ngo umukuru w'umugambwe ugasanga n'inzira bamukuyemwe n'inzira zidakurikije amategeko yangwa murazi ko ibyabaye magiye murabikurikirana amategeko ngererwa ko umugambwe arafise ukuntu yari yubatse hanyuma akabaho n'amategeko agenga imigambwe ivyo byose byakozwe nta kimwe cyakurikijwe rero abantu nk'abo bamaho mu migambi ariko ubu twaza yuko ibyabaye ari byo byanyuma ubu tugiye kubaka
tuko turubaka politike izotuma ata bintu byo kusubira kuzabara biracanishamwe birimwo kuko twaze ko abagiye ari bo banyu. Aho nyene tugerageje kuraba mbe mu mugambwe SNL abantu bakunda umugambwe SNL canke bakunda Gwasa kuko wavuze uti inyuma yo mukumira Gwasa mu matora y'abashinga amateka ya 2025 twarabonye iti ntaco banovye kubera iki Gwasa atari hari. Eske uno musire dufate ko abantu bakurikira Gwasa canke bakurikira umugambwe SNL? Bo aho umuntu agerageje kuba umuntu agerageje kuba ejo no bwa mu Gifaransa concret nukuri ntawe je ngo babeshe abanywanyi bakunda umushinga amateka Gatogwasa kuko barabonye ubutwari bwiwe baramuzi inzira aciyemwo barazi sa politique nico gituma uko bigenda kose ababwiye ati ubu dufise organisation yitwuko twinjira mu ngaha baza bose nico gituma twebwe tuvuga tuti umuntu adutwaye izina mugabo ntahohotere indongozi yacu ntaco babidutwaye naho yovuga ati ubu tugiye mwishira hamwe gitwa ikigazi nakagero abanywanyi bose boza bavuga ati ikigazi boye kandi ugasanga akaje mwihiganwa kujya byari bisanzwe rero novuga yuko ahanini burya abantu ntibaca gukunda umuntu murazi bijanye na leadership abantu barakwiga bakakubona bakaraba ingendo inyifato ivyo uvuga byose karaba urabona kati kwasana umuntu asenga abatabizi n'umuntu asenga cyane n'umuntu w'imvuga kuri umuntu utazona ari kagenda mu barenga biki arafise discipline yiwe imugenga umuntu ajaga n'abantu ugiye kumurondera muravugana namwe abamenyesha mukuru ndazi ko yo murondeye ko mu muronka umuntu n'ukuri tuvuga yuko mwa kino gihugu ari mu bantu ahubwo tuvuga ko Imana yahaye igihugu hari umuntu mbere yigeze kuvuga ati aterega bino bibazo bingaha mu gihugu abantu bago marondeza umuti bawubura ati bazohava basanga bameze nka babandi barondera umuhoro uri mu kwaha hajya je no kugira yuko nukuri hamwe bo mureka agashika ku butegetsi ndazi neza ko ari ikintu cyo hinduka kandi ku neza y'igihugu ari naco gituma je mvuga nti nkumbure abamuburagiza barabona yuko yohava agira icahinduye maze ibintu by'amanyanga byose bigahera. Aho nyene rero tugarutse ku vyerekeye urubanza rw'umugambwe SNL twarabonye umugambwe SNL ari wa mugambwe ugira witabira amatora y'abashinga amateka ya 2025 habaye gucanamwo imbere yayo matora umugambwe baravuga yuko utagitwarwa na Gwasa ahubwo utwarwa na Nestor bijya bintu revyo bavyavuye kuki uno munsi muraburana imanza mugizo manza nizazindi bavuga ati Agatogwasa yitavye tubona n'abantu beshi bamushigikiye bamuherekeza kuburana mugo kumva ngo baburana peut-être yasivye ngo canke vyagenze uko mwere bijya murayifata gute mbo uko tubifata niko jya nyene nabura Agatogwasa yamye azara bisigura musanze ibintu nkabijya byo gucanishamo abanywanyi byakozwe kugira ngo habe bijya nyene byabaye cyo kumukumira ntaje mu matora ngira ngo mwarabonye yuko yahavuye aragenda kwiyunga n'indi migambwe mu runani bise Burundi bwa bose kugira ngo nani ndazi ko yari yagizemo uruhara rukomeye cyane kugira ngo rushingwe ariko rero nkumbere haba babonye ati hamwe urunani goja mu matora arimwo ntacyo twohanoba bacu bakora kujya naho nyine baramukumira turetse kumukumira mugamba gusa murabona ko no mu runani baramukumiriye rero ngarutse kuri ivyo rubanza uri kurabiraba ngira ngo mwamuriko murabikurikirana urubanza urabona ko harimwo ukudashaka ko rucika harimo ini volonté yo kudashaka urubanza rucika harimo ivyo twokwita manœuvre dilatoire kugira ngo ugo rubanza ruzocike nkumbure inyuma y'ibihumbi 2027 adashe kwitoza mu higanwa ry'umukuru w'igihugu anace gituma ahubwo twavuga tuti ni haba rerema indongozi z'igihugu zifuza demokrasi zifuza amatora asesuye amatora ameze neza urubanza ni rucike aronke uburenganzira bwo kugenda kwitoza mu mahiganwa y'umukuru w'igihugu kwizina ry'umugambwe SNL ko turazi ko tuzorutsinda urubanza ni ibintu bigaragara no kugira yuko iyo twaba twebwe iyo haba uruhande rwa Gatogwasa ruri mu ikosa ryo rubanza ko ariko kuba gwacitse kera mugabo barakora ko bagasha kumva ngo harabata ibi nibi nabiriya ibintu nk'ivyo
mugabo nukuri twosaba yuko urubanza rwocika hanyuma akaja mu matora. Pamphile Marayika ni umushinga amateka twakunze kubona mu namashinga amateka ashikiriza umusanzu we mu guterera ivyiyumviro bikomeye. Mbega mwebwe nkabijya ko mbona mu bantu bashikiriza ivyiyumviro mwari mubihurije ko muri bake, nimwe bantu bashobora kwadobuta ikintu mukavuga ati twebwe isaho duhagaze. Yari wewe ntibagiye na gatogwa asa n'undi muntu umwe canke babiri mwashobora kuvuga muti twebwe bijya bintu buriya vyategezwa kugenda ukunuku. Mbega nkabijya rero nka mwebwe mwabona iyo muri ko muropoza abandi bimeze gute? Mbo ntitwovuga ko twari bakeyi, twari bake abantu bagerageza kudoma urutoki aho kuri kandi novuga ko ntihari ku ruhande rw'iwacu gusa no mu mugambwe uri ku butegetsi hari abagerageza kudoma urutoki nyene ku bintu bimwe bimwe novuga nk'umushinga amateka twatasiye menga atoye mu Cankuzo canke mu Ruyigi. Hariho none mushinga amateka w'ibururi nuko ntibutse izina ryiwe neza na ningoga. Hari n'abandi bari mu mugambwe w'ubutegetsi bagerageza kuvuga bo ku ruhande rw'iwacu naho urumva ico musanze nico abenegihugu baba batoreye umushinga amateka. Abenegihugu bagutora kugira ngo ugende na cyane kubavugira bijya nyene ubona ko bitagenda neza, bijya nyene ubona ko abandi bagira ko bagasha. Nk'ubu no guhanga karorero kuri manda ya mbere kibo narigeze kuvuga nti aya mafaranga mugomba gutekerera umukuru w'igihugu zari miliyoni 500 ico gihe kandi by'agaciro ayo mafaranga yarafise yari amafaranga menshi. Habuze nti amafaranga murahavye amavuriro yoshobora kuvamo ku icyo gihe ivuriro ku miliyoni 180 byashobora kubakwa. Habuze nti uravye amabarabara y'ivuriro yoshobora kubakwa muri aya mafaranga mukaraba intebe z'abanyeshuri zokorwa muri amafaranga. Nukuri ayo mafaranga kwatekera umukuru w'igihugu amaze imyaka 15 ku butegetsi afise amavantage atagira uko angana aronka ama mission ugasanga niki ntivyari bikenewe. Mugabo arabonye ko bahavuye ahubwo baca bamwemera umuri yaridi. Yego umva kuvuga nk'ibintu nk'ivyo nukuri nta cyaha kiba kirimwo ko umutegetsi wo kwarujya rwego uteza no kwimvira n'abantu bato bato. Yego hari n'abandi baje baravuga ibibazo by'umutekano, ibibazo nyene byo bya education, ibibazo by'amashuri, intebe, ibitabo iki hariho yo nk'umushikanganje wa mbere yaje gutanga raporo y'ibikorwa bya leta. Tasiko twadoma kuri urutoki ko mu bisanzwe burya dutora budget iri mu mafaranga, hakariho ibintu ayo mafaranga agenewe gukora. Iyo ubonye ivyo bintu bitakozwe ni ngombwa ubivuge, kuko utabivuze uriko ishaka n'ubu naho ndashaka kubaha nk'uburorero. Ndakubwira nk'ubu uri kuravuga uti hari amafaranga yatowe kuva mu 2017 yo kubaka ibarabara rya Rumonge Nyanzarake. Ibarabara mu myaka 4-5 ryashitse kwa ryaraheze. Mugaraba nk'ubu kuva muri 2017 ubu tugeze muri 2025 iryo barabara ntirahera. Ivyo bivuze rero ko nta gicumuro kiba kirimo. Uvuze ibarabara rya Rumonge Bujumbura naho nyene nta kosa ubuze ukavuga ajya izijya ngomero za Jiji Murembwe amafaranga yatowe kuva muri 2017 zatiza kugera muri 2020 mugabo ugasanga tugeze muri 2025 bitarahera. Ni ibintu nk'ivyo kuko utabivuze mu by'ukuri nto uri uraserukira abene igihugu na cyane kuvuga ibintu bijanye n'ineza yabo n'ibintu byoteza kwateza imbere mugabo bitariko birakorwa. Rero novuga ko twari bake uretse ko nyene urazi ko n'umwanya baduha kugira dushikirize ivyiyumviro baduha iminota 3 gasanga iminota 3 nikwiye kandi ikibabaje ugasanga iminota 3 nta hamwe yanditswe mu ibwirizwa shingiro ko umushinga amateka ataneze iminota 3 ugasanga haba mu ibwirizwa rigenga inama nshinga amateka icyo bita reglement intérieur nta hamwe vyanditse. Nukuvuga yuko ahandi mu bindi bihugu umuntu aravuga nambara amasaha 2 nambara amasaha 3 akavuga igishoboka cyose. Inama yatanguye saa 3 nta kibuza ko ishaka guhera saa 5 z'ijoro. Ukazoma ngo turihuta ngo ni muraho ngo amasaha ageze kure gute kandi ibikorwa bitarahera abantu bataraheza kuvuga ibyo bafise ku mutima. Nivyo novuga nti twaragerageje kandi twari bake twari benshi.
Ego uno munsi baravuga ko umushinga mateka akaza abajejwe hakuru arako kuvugira abanyagihugu na cane cane ku kuntu umushinga mateka haba umushinga mateka atoye muri Bujumbura muri Burunga mu Butanyerera nkuko mugu gasanga bene abo bantu iyo bamaze gushikira iyo ntebe y'ubushinga mateka ni wabo basubira ya komanda ziheze eske uwo muntu vy'ukuri aba yaje guserukira umunyagihugu wiyavuka mu gihe atazi n'uwo munyagihugu ibibaza afise cabe aba yaje kwiserukira ku gatwe kiwe bo novuga yuko guserukira abene igihugu biri imice kwishi kuko hariho guserukira abene igihugu uri hajya mu nama nshinga mateka nico gituma mubona hama hariho amasession usanga amara amezi 3 hama nyuma y'ayo mezi 3 ugasanga hariho ukwezi gukurikira ko bakugenewe ico bita akaruhuko ko bashinga mateka muri ako karuhuko rero niho abashinga amateka bateza kuja kuri tere kuja kuranga kuja bavugane n'abashinga amateka n'abanyagihugu n'abanyagihugu muga muri amezi 3 nukuvuga ko umushinga amateka abari karakora hajya mu nama shinga amateka abari kora tora rya amateka kuko harimo le vote de loi hariho na contrôle de l'action gouvernementale naho nyene usanga abashinga amateka bari kwarakurikiza bariko barabaza abashikiranganje ibitagenze neza byakozwe bitakozwe harimo kubaza umushikiranganje wa mbere muri bijya abaje gutanga raporo y'ibyakozwe mu mezi 6 na leta n'ibindi nukuvuga yuko hari ibikorwa byinshi biteza gukorerwa hajya mu nama nshinga amateka umushinga amateka atari kuri tere n'ibyo bikorwa rero cyabiba mu karuhuko umushinga amateka agenda kuri tere murumva ko uko kwezi kumwe niko konyene bafise ko kuja kuri tere muga yandi mezi abari bari mu nama nshinga amateka naho kenshi bakunda kucavuga ngo bashinga amateka baza gake akazi k'abashinga amateka si kuri tere gusa mwumva ko umwanya munini ya ahubwo bari hajya mu nama nshinga amateka hari ibikorwa akora mu makomisiyo hari ibikorwa akora muri plénière hari ibikorwa hariho amatelier bajamwo hari n'ibindi byinshi cyane bikorwa hajya mu nama nshinga amateka batari kuri tere gusa hari nk'abashinga amateka usanga borohewe nk'aba batowe ngaho Bujumbura babataha nyene ngaha muri circonscription yiwabo abo biroroshe ko baguma bariko baravugana n'ababatoye muga nk'uwatoye nko mu Cankuzo canke mu Yinga canke mu Kirundo umva uyo kugira ngo yameyo buri mwanya yabigoye ni hamwe usanga agiye muri weekend cyangwa usanga agiyeyo muri kiriya gihe nyene c'akaruhuko ugasanga rero abene igihugu ntibikunze ko bababona nk'uko byategerezwa ikindi intambamye novuga nayo nyene nuko atana hamwe byanditse mu bisanzwe hari hateza gutegekanywa ico bita le bureau provincial z'abashinga amateka abashinga amateka harakoronka aho bakorera mu ntara abantu bagumye babisemera bavuga bati mudufashe kugira ngo haboneke ibiro ikiza c'ivyo biri cyo byofashije nuko umva iba ari adresse izwi wewe wogenda mu ntara yiwawe abantu kababwira ati abankeneye nzoba ndi ku biro kuva ku munsi wa gatanu zanashitse ku mugoro wamvuye i Bujumbura hanyuma tubona ku wa gatandatu no ku wa Mungu hamageze ku wa mbere mu gitondo manuke ku bikorwa bya misi yose bakamaza ati rero honorable naka yatubye ko azoza samedi dimanche ntazobare bagaca gusangaho bakaza bose abafise amadoléance mukaganira mukavugana ukagira icegeranyo ugacigenda kwavugira mugabo izo biro zitabayeho nukuvuga ni hamwe byo gusaba kuzigenda ku mutumba ugenda ku na ugasanga ugiye nk'ahantu nta n'ikibazo kiriyo ibintu nk'ivyo aruke byari gufasha abafise ibibazo akaba aribo baza ko kwitura kuri bya biro gutyo abafise akangonongono bose bakaronka bakabona ko batanze raporo hama n'ubu subiye bakazokubaza ati none mwe twagushikiriza watweme kugiye kutuvugira inyushi iri he murumva ko byokoroha gose mugabo ntabuzi cyatumye banka gushiraho ivyo biro ndibuka ko nko kuri manda yo hagati ya 15 na 20 harimo ushinga amateka bita Banci Janino Fabien yarashinze ibiro bya yakoreramo hajya menga ibubanza sinuko ari ibubanza nuko ari ku Musenyi ce harana yashinze ibiro mugabo bucyaca asanga bashize kwigufuri yari yashize ko ni darapo mu gitaca asanga bashize kwigufuri murumva ko ivyoroshe nukuri turasosaba yuko abashinga amateka boroswa le bureau provincial bakoreramwo
kugira ngo boroherwe kandi borohereze n'abanyagihugu gushikiriza ivyiyumviro batura bashinga amateka. Marayika Pamphile wahoze uri umushinga amateka uturuka mu mugambwe CNL, mbega uno munsi iyo bariko baravuga igihugu cifashe mu 2040 giteye imbere mu 2060, mwebwe nk'abantu baturuka mu mugambwe CNL murumva gute mbona kazoza? Imana kazoza 2040 n'ibihumbi 2060 bo 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere. Iyo mbona kazoza ntaho uvuga ko itashoboka. Iyo mbona kazoza yoshoboka kuko murabona kuva ubu gushika muri 2060 hariho imyaka hafi 30 oba hariho imyaka nka 35 cyangwa 38. Uravye nk'ubu dufatiye nk'akarorero ku gihugu ca Ethiopia, murazi ko mu 1992 abantu muri Ethiopia baza wasanga ari bakemandera hajya kuri Marché Central ahi Bujumbura, uribuka ko hari ikigo kirasanzwe muri Ethiopia. Mugabo kuva mu 1992 gushika ubu hazi imyaka 30 hafi 33. Mugabo kubwiye urugero Ethiopia igeze ko n'urugero rushimishije cyane rwose. Ufashe ntuze igihugu bita Singapore, hariho umuhinga yitwa Fosi amakunda kuba ari karabivuga, nta myaka 30 cyamaze kugira ngo kigeze kwa rya gwego. Ugafata rijya terambere ridasanzwe rya miracle economique y'Ubushinwa, uravye imyaka byafashe mu mwanya muremure. Naha twavuga tuti ijya vision yizwe neza igashigwa mu ngiro neza n'abantu de bonne foi. Ijya vision iyo myaka 30 ningahe imyaka 35 yari ikwiye kugira ngo igihugu kibe cyasho gushika kuri rya ntambwe bipfuza. Mugabo uko umuntu abibona, umuntu akaraba ukuntu la vision yubatse, iyo bagenda barayicamwo ibice cyo twokwita sous decomposition, bakagenda bavuga ati inyuma y'imyaka 5 guhera ubu tuzatumaze kubaha ibi, inyuma y'imyaka 10 ibi, inyuma y'imyaka 15. Donc amaropero de référence abantu bakagenda barabona yuko inyuma ya myaka 5 nyene bimwe vyemewe ko bihari. Mugabo bivugiye ikivunga ni hamwe tuzonashikaye baguma kubwira ngo imbono kazo za 2060 na cyane cyane ko abatari bake tazoshikayo, iga abakuze benshi ntibazoshikayo. None ni bandi bazogira evaluation. Urumva ko byari bikuye ko abantu bagenda barabona neza iyo bariko baraca, bakabona ibitegekanijwe, bakabona yuko bigiye birakogwa, bitakana ko imbora kazo zazashikayo. Rero umuntu muri rusange umuntu yovuga yuko ijya vision irashoboka mu gihe yokogwa uko twako turababwira, hamiga kogwa n'abantu bifuza ko nyene igihugu gitera imbere. Ngabo kuraraba urugero ibiturire uriko mwa kino gihugu cyacu, ukaraba ibintu bijanye n'intwari bereye bonne governance, ukaraba indongozi zimwe ukuntu zivyifatamo kuri ntawo reka kuvuga yuko atagihindutse yuko ijya vision yoba itopiki. Pamphile Marayika, uno munsi nyuma yo kuba abashinga amateka mwagumanye titre ya honorable, mbega uno munsi mukora iki? Azi yuko utari umugambo uri ku butegetsi biragoye kugira ngo uronke akazi, biragoye kandi birumvikana afise n'abantu benshi, ntawoja kuvuga ngo ariko arasitana nabo arondera akazi. Ika ngabo umuntu abandanya asoma ibitabo, umuntu akarisha ubwenge kuko umuntu aguma yiga, akaguma araba icyateza gukogwa, umuntu agakurikirana amakuru hirya no hino, akaraba ibikora kugwa mu gihugu, gutyo hose uguma uri kuriyubaka kandi keshi nyuma y'imyaka 10 cyangwa nyuma y'imyaka 5 waramushinga amateka uba wariteguye ko mu bisanzwe ntitwateza kuguma tiko tuja kurogora leta ngo duhaka cyangwa iki, twateza kuba natwe dutegura ubuzi bweza gukoresha abandi. Ari naco cico nyene nubwo umuntu bari kariga mugabo yongera ategura n'umugambi kugira ngo mu minsi iri imbere ashobore kugira cyafashije igihugu n'icafashije abene igihugu. Natwe niyo nzira turimo, umuntu agoma ari arondera financement kugira ngo dutangure natwe gukora ibikorwa byo kubana twiteza imbere, twongera kandi dufasha abene igihugu. Uno munsi rero Pamphile Marayika, wewe uri umushinga amateka watowe mu mugambwe CNL, iyo bariko baravuga umugambwe uri ku butegetsi, umaze ku butegetsi imyaka tuvuge 20,
iyo myaka 20 mwe mubona kuva mu 2005 gushika mu 2025 ni giki kibashimisha mwe nko mu mugambwe SNL mubona umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi no musumaze gukora? Bo barakunda kuvuga yuko ngo abantu bari mu ruhande utavuga rimwe n'ubutegetsi ngo babona ngo bitagenda neza gusa. Bo ntavuga ko vyose atakigenda, vyose kubijanye n'umutekano bari bagerageje, na cyane murana ko bagerageje guteranya ibisirikare abahoze mu ishamba n'abari ku butegetsi, hama barashaka kubana neza atangorane, icyo umuntu yogishima. Hama ibindi umuntu yoshima hari amabarabara amwe yubatswe, murabona nka Ngozi Gitega, Karusi Muyinga, Cankuzo Muyinga, Cankuzo Ruyigi, ibintu nk'ivyo. Hari ibintu bimwe vraiment byakozwe, turabona inyubakwa rusangi zimwe ariko twebwe tuvuga yuko uravye umwanya wamaze ku butegetsi nukuri urugero igihugu kigeze ko siho bateza ku bandi. Igihugu cyaza twatanze uburorero bw'ivyo bindi bihugu, urumva ibindi bihugu bishaka gutera imbere mu myaka 30, hama natwe bakaba bamaze imyaka irenga 20 ku butegetsi. Ukabona ku bintu bijanye na droit de l'homme hari abantu bakinyuruzwa, hari abantu bakurwa mu mazi mu ijoro, ibintu wasanga ari byo mu myaka yaheze, imyaka 70 na kangahe, ukavuga uti none turiko tuva he tukajahe. Mugihe nkibi byateza kuba byaraheze mugabo ugasanga biguma bigaruka yabana bariya ibintu nk'ibyo. Hama ugiye ku magara y'abantu cyangwa namwe muravyumva murabibona imiti igiciro igezwe ko, la qualité y'imiti abantu bafata, ama infrastructure ntakwiye, ibintu nk'ibyo mu gisata cy'amagara y'abantu namwe nivyo mubona ko ari ngora. Tugende mu ndero abana baciga bicaye hasi, ibikoresho ntabyo, muraraba akanovera k'indero, murazi ko murajya ma 17 objectif de développement durable, education de qualité ko ari ODD 4, burya indero akanovera, inyigisho akanovera izo bwa kane. Mugabo gacusanga uburyo ntibukwira, uburaro abana bararamo ni kibazo, ukuntu bafungurirwa, ugasanga Université y'u Burundi murabona ukuntu imeze, aho ntiwinje mu université y'abikoro twabo, umva urabona ko hakiri ibibazo byinshi beaucoup de défis. Gukaraba inyubako bigamwo, mwumva abantu bakora vuga nka ziya nyubako zo muri campus Kiriri, inyubako nkijya uzi ko yaratwa amafaranga menshi, mugabo ntabeho initiative yo kuyinagura ngo yikore neza, gutyo ibandanye isohora ifasha abana b'igihugu. Ibintu nk'ibyo ni ibintu bitari bike umuntu ashaka kuvuga, atashaka kuvuga muri no mwanya muto. Mugabo murabona ko ibibazo ari byinshi, naho tuja côté politique. Muri politique hasiko politique y'igihugu tamaze kwinjira muri demokarasi ishingiye ku migambo myinshi. Mugabo mumaze kubona umugambo uri ku butegetsi kubwira ati twebwe zova ku butegetsi arkoyeze Kristo agarutse, bakwere twovuga na yuko babashina imbere demokarasi. Parce que demokarasi nukuvuga yuko urategura amatora ameze neza, utsinzwe ugacugenda ugasura ukitegura kujya tubona muri Amerika abademokrate batsindwa hakaza aba republicain vice versa, hanyuma ugarutse yose akagarukana n'imigambi mishasha. Mugabo ugumye ku butegetsi umaze imyaka 25 abanyagihugu baguma bumva meme son de cloche, imbere ni heza, mugabo karindira hahandi heza bakahabura, umva kibi kibazo. Ni habeho la véritable démocratie ishigiye ku ntwaro ibereye, demokarasi yo gutuma nabo muri opposition baja ku butegetsi, demokarasi yo kuzotuma mbere no mu myaka izoza n'umutwa ashobora kuba president bivanye n'ubutwara afise, umuhuta akaba president bivanye n'ubutwara afise, umutusi akaba president bivanye n'ubutwara afise, bivanye n'imigambi afitiye igihugu. Ibintu nk'ivyo nivyo shano gukuraho n'izi ngorane z'ubwoko, izi ngorane z'intara, izi ngorane z'imigambwe, ibintu nk'ivyo. Pamphile Marayika dusa n'abariko barasozera, hari ibibazo bibiri nashaka kubabaza. Mwarabaye umushinga amateka kandi nibaza ko muri ico gihe mwari umushinga amateka niho intambara zishamiranije Kongo na M23 zari zihari
zatanguye nibaza sinovuga zatanguye ahubwo zagiye gukomera muri ico gihe mwari muri mu bashinga amateka bafata ingingo hajya mu namashinga amateka mu Kigobe. Kandi tugiye no kuri ivyo Uburundi ni kimwe mu bihugu bifise igisoda gitinyitse mu karere, na cyane cyane yuko bazi yuko igisirikare cy'u Burundi ari bitumwa ko no mu makungu, babikoze henshi muri Somalia, za Centrafrique no muri Congo barabazi. N'Uburundi bwagiye bugira uruhara mu ntambara nyinshi zagiye ziba ngaha mu karere guhera kuri Mobutu kubandanya, na cyane cyane intambara zo zabereye muri Congo Burundi bwabigizemwo uruhara cyane. Aho nyene rero tukiri ngaho uno musi intambara ziriko zibera muri Congo, ugerageje kuraba uruhara rw'u Burundi, mwebwe nk'uwahoze ari umushinga amateka aturuka mu mugambwe CNL, mubibona gute ivy'intambara yo muri Congo? Eske yafegita gute u Burundi ugasanga hariho ibikora ku Burundi directement canke indirectement? Ico ni kibazo kitoroshe, ni kibazo c'abahinga bajeje umutekano. Nivyo ko mwabivuze, ico kibazo cagiye kiraba turabashinga amateka, mugabo kibazo cyo muri Congo harabavuga ko kimaze imyaka irenga 30. Ico gihe nitwa bw'abashinga amateka, nkumbure umuntu yovuga kuri ibi nyene tuko turabona ubwa nyuma. Nkuko mwabivuze igisera cyo Burundi murazi ko ari bitumwa, kandi abarundi kuva na kera muri kahise banyara abantu bifata neza ku rugamba, kuva ku mwami badasigana n'iki. Abarundi bagize ko batana mu mitwe n'abanyarwanda za Kirundo hariya kandi bagatsinda. Yego n'ubu igisera cyo Burundi cacu nkuko mwabivuze muri Somalia carekanye amateka, muri Centrafrique za Darfur n'ahandi, ku buryo naha hakurya musanze hajya kubya ati inzu y'umubanyi iri kirasha, we nawe uteza kumera amagabo ukaraba ko woshaka gukinga utaronegwa. Nibaza ko baba bari bagiyeyo muri iyo ntumbero kugira ngo atereka tube turazibira hakiri kare nkumbura ibi hariya ntave bidushikira. Mwanduka ko mu nama shinga amateka bashinga amateka amwe mu barashikiriza amakinga abo bakavuga ati none kumenga biriyo ntibimenyekana neza, nta muco. Murashaka kwifatanya nyine ko iba ari secret militaire, mugabo nk'urwego rw'abashinga amateka hajya bakwiye kumenya nk'ibintu bimwe bimwe. Murazi ko n'igihe bajayo harabayeho gusomera abashinga amateka declaration yarasinywe n'umukuru w'igihugu uvuga ko abasirikare bagiye hariya. Ibyo byarabaye, mbwara bavuga bati nkumbura urubuco bwa gutangwa na les deux chambres, hamu president gaca yiyapuya kuri iyo decision. Mugabo burya president afite uburenganzira, arabifite uburenganzira, kandi byarabaye. Rero cyo bagituma nkumbure ubutwari bwabo butagaragara ngaha muri Congo nkuko babwagaragaye n'ahandi. Ico kiragoye nk'umugeze ko mushinga amateka ari umusivile atazi byinshi mu bijyanye n'igisirikare, biragoye. Mugabo abantu bavuga ati kugira abantu bagwa neza bateza ko bafise uburyo bukwiye, ikimazi kwiye, bakaba bafise n'intumbero burya noze l'objectif bateza ko bari ko baragwanira. Ibyo byose biri mu bintu bituma n'umusaruro umera neza. Ntaho zero ko ibyo byose ko byari bikwiye, yuko biba bikwiye. Yego mugabo ndazi yuko nko muri budget yagira iratogwa hari amafaranga menshi wasanga agenewe abajejwe umutekano n'igipolisi, renseignement, kana ko amafaranga ko vraiment izo nzego ko zitaweho na leta, ko zitarikiranye nubwo uravye imibereho n'abasirikare barakwiye kubandanya bafatwa neza. Muri buka nko kuri kera nko kuri Bagaza warabona ko umuntu ari umusirikare yashaka kubaka akazi umuhira, akubaka akazi k'amatafari, agashaka amabati, agashaka ko kutudisha twibiyo. Mugabo ubu sinzi ko ari kubera baba ari benshi, usanga benshi batabishobora. Hano umuntu avuga ati ni babandanya ahubwo baho uburyo bafatwe neza, kuko burya n'umubiri w'umuntu burya igihugu tokifata ko ari nk'umubiri w'umuntu. Aha abantu baravyibuha, mugabo umenye ko ikintu gikomeye cyane mu mubiri w'umuntu n'amagufa. Burya rero inzego z'umutekano ni nk'amagufa mu mubiri.
amagufa atameze neza burya n'igihugu n'umutekano w'igihugu ntuheza ngo umere neza rero tumadusaba ko boguma bafata neza kugira ngo babandanye bitangira igihugu kuko murazi ko bategera basinzira. Akabazo gasa n'akanyuma, mwebwe uno munsi murabashinga amateka baturuka mu mugambwe SNL, mbega iyo mwumvise intuze intambara zibera muri Afrique de l'Ouest, ndavuga mu ari Afrika y'uburengero, hari ibihugu bikunze kubamwe amakudeta cyane mugabo iryo jambo kudeta jekeshi sindagemera, jekeshi nkunda gukoresha icyo bitwa revolution, kubera buri ya kudeta ni bya bintu biba bigasubiza igihugu inyuma, mugabo umuntu afashe ubutegetsi par putsch akagiteza imbere, ivyo Jesse nimvuga ko ari kudeta ahubwo iba ari revolution. Dufatere ziriya revolution zabaye muri Afrique de l'Ouest, mwebwe bijya muravyakira gute? Eske ubutegetsi bwiza no buciye muri putsch canke no buciye mu matora? Mu bisanzwe bavuga ngo ance demo ifoshwa zero muhendere ngo mu bibiri umuntu atoramo gitoyi, baravuze ko burya demokrasi nayo nyene siko nyene imeze neza, mugabo bavuga ko demokrasi ari bwo butegetsi bwiza gusumba ubundi butegetsi buzananye mu yandi mayira nkayo mwumva yo guhindura imirisho niki. Rero twebwe nk'abantu babaye abashinga amateka batowe, turazi neza ko inzira ishiye mu matora ko ariyo nzira itomoye. Niyo nzira itomoye kuko umuntu araza kiyamamaza akavuga ati je nzokora ibi nibi hama umuntu akamutorera imigambi. Kuko mu nyuma araheza akamaza ati bimwe wari watwemereye kutabiduhaye ntidusubira kugutora, ugacatora uwundi. Kandi tumaze kubona ko ibihugu bimwe nk'ibihugu vya Buraya za Amerika ahantu demokrasi ishinze imizi ko ibi bihugu byateye imbere gusumba ahakora ingimba. Rero bijya biza biraba nkumbure usanga abantu baba barashize imbere demokrasi, mugabo demokrasi ntishike ku byo bari bipfuza, bakanduka bakaruha bakavuga ati none ukundi twobigenza gute, bakanduka bafata iyo inzira itabereye kugira ngo barabe ko hogira ico hinduka. Mugabo nkuko umuntu yabivuze, inzira izananye muri ivyo vy'ingufu ni inzira n'ukuri yama ikunda gutera ingorane, aho iwacu byarabaye murabizi muri kahise saka kera kugera imbere ya 1993 murazi ngere twatubayeho. Yego uretse ko demokrasi yaje hanyuma kaza barayiburagiza, mugabo ubu abene igihugu barabamaze kumenyera kutwago nawe bitoreye, nubwo habaho ivyo bita ko hinyanyura, bagerageza gutora bakavuga ati Pascal ko tumushize imbere reka turabe azotuma aduhemukira muga twamushize imbere. Ico kintu ni ciza cyane gusumbaho uzobona kozaniye ngo mustaneri ngo apfuye ngo Makamba cyagomba ngo buri amatari ngo apfuye ngo mucango zaje gutwara ibubanza ibintu nk'ivyo. Nukuri hari akarusho, mugabo rero izo nzira ziciye mu ngufu nizo gutera ibyatsi, kuko hariho uburyo bw'uko abantu bagoma basemerera, hari uburyo butekanije n'amategeko burya nk'imyiyerekano bugererekwa n'amategeko. Imyiyerekano yamenyesheje hakiri kare igategurwa, abantu shaka kuja mwibarabara bakagenda bariyamiriza ati ibintu bihinduka kugira bigenda iburaya, kandi ugasanga hari ikintu gihindutse uretse ko muri Afrika iwacu ushaka kuja mwibarabara ugasanga bibaye ibindi, abantu ntabikurikije amategeko. Yego mugabo byo ufasha gusumbaho abantu baza kunda gukoresha ingufu. Aho nyene Pamphile Marayika, hari abanyepolitike benshi twagiye dukorana ibiganiro batubwira bati benshi muri abanyepolitike ntibatahura akamaro k'inama nkenguzamateka, bakanatanga akarorero kuri Bagaza yatwaye igihugu cy'u Burundi hagati y'imyaka 10 na 11, mugabo yagerageje guteza intambwe iboneka mu by'iterambere igihugu, na cyane ko byinshi mu bikorwa remezo dufise mu Burundi byinshi bikomeye vyakozwe kuri Bagaza. Bayishire bagacavuga ati Bagaza yatwaye igihugu nta nama nshingamateka afise, niyo nkenguzamateka nta yari hari, mugabo yaragerageje. Eske rero uno munsi dufate ko wewe nawe ubona kimwe n'abanyepolitike bavuga bati je ntwaye igihugu, ndabona ko amahera aja mu nama nkenguzamateka umenga yokora ibindi canke bo bivanye na experience umuntu agiye arabona. Jewe sinovuga cyo kimwe n'abavuga ko inama nkenguzamateka idakenewe, kuko twaravye nk'ukuntu inama nshingamateka yiga amategeko amabwirizwa, burya bariga amabwirizwa hama bahejeje bacanukira inama nkenguzamateka nayo ikaraba izindi mpinyanyuro zishasha ishiramwo, kuko hariho usanga nk'utuntu twishi twagiye turasoba inama nshingamateka, kandi ukabona ko hahinyanyuye ikintu gikomeye cyane cyacibagiwe n'inama nshingamateka. Rero inama nkenguzamateka burya irakenewe, umuntu yavyumvira akavuga ati habeho des chambres basse na haute,
yavyumviye neza arabona igituma biba bikenewe. Burya ikibazo ntikiri kuri ivyo by'amafaranga, ni gusa uburyo ni ingoranire ku bukene bw'igihugu. Nawundi uburyo buhari, izo nzego ko ari zibiri zirakenewe kandi zikaba zifise ingufu zikwiye. Nk'ubu ndazi neza kujya kuntu bagabanije abakenguza amateka, ubu basigara ari 13 bahora ari 40 na bangahe. Burya baragira ibibazo by'ukuntu bakora, ugasanga umwimbu ntugenze nkuko byateza kugenda. Umva kuko cyateza gukorwa n'abantu bakwiye, ugasanga abantu bakwiye, umva ko ari ingorane. Ushaka kuvuga uti gusa nk'abakenguza amateka 50 40 na bangahe ni beshi, muga nko kugira nka 30 kujya bashinga amateka ari 100 utaragira cooptation, abakenguza amateka nabo bakaba nka 30 byofasha. Mugabo batenze kwa 50 na bangahe, nubwo bana 25 sawa, mugabo 13 n'ukuri ntibakwiye. Rero nkavuga nti izo nzego ziswari zibiri, izo institutions zirakenewe kugira ngo zuzuzanye, na cyane ko biranongereza ko abo batowe bashika ku bene gihugu, kuko n'abakenguza amateka yo bamaze kwemezwa bitwa ba honorable, bakora akazi cyo kimwe n'abashinga amateka, birongereza kwa kundi kuja kumviriza ibibazo by'abene gihugu hama ugashikanwa imbere cyane gose. Hama rero Pamphile Marayika, turagushimiye kubona washoboye kwitaba akakamo kacu, twipfuza yuko wogira n'akajambo kagasunika rugi ushikirije abariko baradukurikirana. Murakoze cyane, ahubwo tubanza gushimira mwebwe kubona mwiyumviriye mukadutumira, kuko birakenerwa ko abantu baza bayagira bene igihugu, bakumva ibinabiriye, bakumva ingorane abantu aho baragize mu kazi kabo, bakumva ibyabananiye n'ibyo bashoboye. Yego tubashimiye ko mwabyumvira, ahubwo tusaba yuko nabandi babara bashinga amateka bari bariko barakora, bari anku nabo baravuyemwo, abavuyemo kera nabo mukaza murabegera, mukaza murumva ukuntu bagiye barabyifatamwo muri kazi. Cyo umuntu yovuga naco nuko twokemura leta yareme kunja muri demokrasi, ikemera kushira hizo nzego parlement sena, nuko yobandanya igira kigoro ko gushiraho demokrasi nyene ikwije ivyangombwa. Abene igihugu bagatora, bagatwagwa nabo bitoreye nyene neza, biyumvamwo, abantu batinye gutsindwa, ko gutsindwa bijanye na politiki. Burya kesho utsindwe ucugenda ukaraba aho byakugoreye, ugaca usubira ugakosora. Mugabo kugira ngo umuntu agoma avuga ati gushika Yezu Kirisa agarutse, mwe nigeze kuvuga ati abene igihugu baguma bumva ijwi ry'inkengeri ya yindi nyene, baca bakarambirwa bakavuga ati twadukeneye yuko haza uyundi. Ikindi ikinonoro ngize ko nuko ngaruka kuri rwarubanza rw'umuganga wacu CNL, nibadufashe urubanza rucike, agatogwa sano nk'uburenganzira bwo kuhiganwa n'umukuru w'igihugu ahari, hanyuma utsinze atsinde nta ngorane. Ni naho mbere bibuza n'abantu kuzabona ngo yaba ngo nkumbure yo nakajamwo ngo byari birafasha gusumba agatsinda nyine akavuga ati natsinze kandi naka yarari mu higana. Ngabo ntidushidirikanya ko turabona yuko neza aramutse agiye mu matora, sinumva ko hari umuntu yoshaka kumuja imbere agatogwaza. Pamphile Marayika, turagushimiye kubona washoboye kwitaba iki kiyago cyacu, tunizera ko no hanyuma tubakeneye muzotwitaba. Murakoze cyane no mudikeneye tubitaba. Bakunzi ba Teledora Chess, no munsi twari twakiriye umushinga amateka Pamphile Marayika, n'umushinga amateka yabaye mu namashinga amateka imyaka 10 yose. Murumva yuko ivyo twariko turayaga bifisemwe uburambe kameme, asanzwe aturuka mu mugambwe CNL. Turabashimira ukuntu mwatwitaye kuguma mukurikirana ibiganiro byacu. Stay tuned, nyuma y'uwo hariho nabandi